Amakuru yihuta cane harabana n'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Amerika hejeje gushira hanze itangazo ivuga ko umutekano ugiye guhungabana mu gihugu c'u Burundi. Abazohungabanya umutekano ibice bishobora kwibasigwa n'ibitero vy'abagizi ba nabi, ubusuma n'ibindi vyose nivyo tugiye kugaruka ko muri kano kanya mu buryo bagidwa nido. Ni ibintu biteye ubwoba cane. Amerika ikabisaba abanyamerika bari mu gihugu c'u Burundi kuhagabira kuko ibintu bishobora kumera nabi. N'amakuru yihuta cane kandi yateye ubwoba. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Niyambonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino vyagiye biratangazwa mu binyamakuru n'ayandi menshi yabayagiye aragarukwako. Amerika hijeje gutangaza iki kubirabana n'umutekano ushobora guhungabana mu bibanza bimwe bimwe vy'u Burundi. Ese ahashobora gutegwa ibibombe canke hagategwa ibisasu ndetse n'ubundi bugizi bwa nabi nk'uko bivugwa na Amerika bari hehe? Cane cane mu gisagara ca Bujumbura hahoze isoko nkuru ya Bujumbura n'ibindi vyinshi cane tugiye kubashikiriza. Nizere ko rero wamaze gufyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Ndabahaye kaze mwese tugiye kubana. Amerika yaburiye abanyamerika ko hari ibice mu Burundi bakwiye kwirinda kugendamwo kubera ikibazo c'umutekano muke. Aho ni nkahoze isoko nkuru ya Bujumbura hamwe n'intara zegereye ishamba cimeza rya Kibira nka Cibitoke, Bubanza na Muyinga. Ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi bumenyesha ko hari amakuru bufise yo kwizera ko mu bibanza bimwe bimwe umutekano ushobora guhungabana umwanya uwari wo wose. Ubwo buserukizi bwaburiye abanyamerika baba mu Burundi ko bomera magabo bakirinda kuja mu bibanza biteye amakenga. Igihugu ca Amerika cerekanye mu itangazo cashize ahabona ko bimwe muri ivyo bibanza ari hagati mu gisagara ca Bujumbura ahahoze isoko nkuru imaze imyaka irenga 10 ihiye, ubu hakaba ari umusaka. Aho ubuserukizi bwa Amerika buvuga ko hashobora kuba ubwicanyi bukomeye bw'itegwa ry'ibisasu vy'amagrenade. Ibindi bibanza Amerika ibona ko umutekano ari muke cane ni nko mu ntara ya Cibitoke na Bubanza zihana urubibe n'ishamba cimeza rya Kibira. Amerika yemeza ko ico gice kimaze iminsi kiberamwo imigwano y'abitwaje ibirwanisho batazwi. Hakiyongera ko n'intara ya Muramvya nayo nyene ihana urubibe n'ishamba rya Kibira. Ubugizi bwa nabi bushobora gukorwa hisunzwe amatohoza yakozwe n'inzego z'iperereza rya Amerika, ni ubwicanyi, kunyuruza abantu, kwiba imodoka, ibitero vy'ibisasu, ubusuma bw'abitwaje ibirwanisho n'ibindi. Amerika yibutsa ko abakora ubwo bugizi bwa nabi akenshi babangamira abanyamahanga barondegwamwo amafaranga y'agaciro n'ibindi. Itangazo ry'ubuserukizi bwa Amerika ryerekana ko igipolisi c'u Burundi gifise uburyo n'ubumenyi buke kugira kigwanye canke gikinge ayo mabi ataraba. Amakuru yamaze gutangazwa avuga ko igipolisi c'u Burundi kitaragira ico kibivuze ko gushika igihe twategura iyi nkuru. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi c'u Burundi ntiyari yagira ico yishura kuri ivyo bintu. Amerika iremeza ko intureka za politike zihitiye mu Burundi zacureshe, ariko ko hasigaye ubwicanyi bushobora gukorwa umwanya n'umwanya n'abantu batazwi. Hakiyongera ko hakunze kuba n'imikwabu canke isakwa ry'igipolisi bishobora kubuza abanyamerika kwidegemvya. Amerika iti n'imipaka ishobora kugagwa atawubimenyeshejwe imbere y'igihe. Ubwo buserukizi buvuga ko leta ya Amerika ifise ubushobozi buke bwo gutabara no kunyarukira aho bera ingorane ku munyamerika aho yoba ari hose.
abanyamerika basabwa kudatembera mw'ijoro no kutarenga igisagara ca Bujumbura guhera isaha 12 z'umugoroba hamwe no mu ntwenzi imbere y'isaha murantunga. Ubwo buserukizi buvuga ko leta ya Amerika ifise ubushobozi buke bwo gutabara no kunyarukira aho bera ingorane ku munyamerika aho yoba ari hose. Abanyamerika basabwa kudatembera mw'ijoro no kutarenga igisagara ca Bujumbura guhera isaha 12 z'umugoroba hamwe no mu mutwenzi imbere y'isaha 12. Umwe mu bategetsi atashatse ko amazina yiwe amenyekana yabwiye ijwi rya Amerika ko Amerika yarengeje urugero kuko kubwiwe iryo tangazo ryerekana ko Uburundi bwafashwe nk'igihugu kiri mu ntambara. Ico bikoze bamwe mu bahinga mu vyerekeye umutekano no kugwanya ibigwanisho bito bito bitembera mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini babona ko Uburundi budakwiye gufata minenerwe ako kagohe Amerika yavuniye abayo. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico leta y'u Burundi yoshikiriza kuri iryo tangazo ry'ubuserukizi bwa Amerika. Umuvugizi wa leta Prosper Ntahorwamiye akaba yatwishuye ko ata kinini yo bivuga ko. Ijwi rya Amerika ryamubajije insiguro yoha ayo makenga ya Amerika. Ntahorwamiye asigura ko ataco leta y'u Burundi irigera ishikiriza. Gusa amashirahamwe yigenga avuga ko ibihugu vyose ubuserukizi bwa Amerika bwagiye buragabisha abanyagihugu babwo kwiyubara bwaba bufise amakuru akwiye ko ubwicanyi bushobora kuba. Ubuserukizi bwa Amerika bwasiguye kandi ko umutekano muke uri mu buseruko bwa Kongo hamwe n'imishamirano hagati y'u Rwanda na Kongo bishobora kubangamira umutekano mu Burundi mu bice ivyo bihugu bitatu bihuriyeko. Mu kiganiro yaheruka guha abarundi mu kwezi guheze, umukuru w'igihugu yatangaje ko igihugu ari nyabagendwa kandi ko umutekano wifashe neza mu mpande zose z'ubutaka bw'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yari yagabishije aboshaka guca intege abashaka kuzana imitahe yabo mu Burundi canke abagabisha kwambika isura mbi igihugu arongoye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020. Leta zunze ubumwe za Amerika mu itangazo ryayo ry'uno munsi zabwiye kandi abanyamerika ko n'igisata c'ubuvuzi kitifashe neza ko baramutse bagiye mu Burundi bo kwigengesera. Ivyo rero akaba ari vyo womenya kubirabana n'umutekano ushobora guhungabana. Umutekano ukaba ushobora guhungabana umwanya n'umwanya. N'amakuru ateye ubwoba cane kandi abantu bategerezwa kwiyubara kuko ibintu bishobora kumera nabi. Bamwe bati ivyo nivyo bateguye kuva kera, ati ibara rirashobora kugwa, ati kubita izo mbwa ashaha kandi yaca afatirwa ibihano kuko uko nukugumura igihugu. Ati nta mbesirire kuriwe gukora ivyo bintu. Uyundi ati ewe nkaho wovuga iki? Ayo makuru bari baronse yavuga ku ntumwa za Putin zizoza i Burundi. Ikindi nuko abo tuzi ivyabo tubazi ivyabo. Uyundi ati nibagende hariya nibo bakeneye kubigira canke. Uyundi ati leta icungire hafi uwo mugambi mubi wa leta zunze ubumwe za Amerika, abo turabazi burya ngo hari ivyo bafuruguse. Uyundi ati kubera nyenicubahiro yahaye umubonano intumwa za Putin ibitero bica bishoboka ku butaka bw'igihugu. Ati attachement purement personnel. Uyundi ati abanyamerika se ko ari bo babitegura bakabitera inkunga, ubwo Burundi bwaziwe mwabaha umutungo kamere ku neza. Uyundi ati mu Burundi uko bahibaza siko bahazi kweri. Ati urukarisha ruramunwa ati n'umuryango wiwe. Uyundi ati ntibikabe mu izina rya Yesu Kristo. Uyundi ati je nkisoma ibi nahise mbona ko Amerika idakunda abantu na gato
kuki batatuburira abaribo bose, kuki bataburira abaribo bose kiretse abayo. Eka noneho ivyo ni ibinyoma niba atari bo bategura ubugizi bwa nabi mu gihugu barimwo. Noneho burya tubayeho kubw'Imana ntabwo tubayeho kubwa Amerika. Yundi ati kuko bategereye perezida kuki bategereye perezida babimubwira. Ati mu Burundi uko bahibaza siko hari, ati ukarisha ruramumwa n'umuryango wiwe. Ivyo rero nivyo bamwe n'abandi bagiye baravuga ati ibi bintu birateye ubwoba, ati nagashavu n'ishari bagize kubera umubonano mukuru w'igihugu yahaye userukira Uburusiya. Ati rero nivyaba tuzigwanako. Uyundi ati aho birumvikana Amerika niyo yabiteguye kandi abo bagome bazobishira mu ngiro. Igisirikare kidacunze neza gusa Uburundi bari maso ntirwitaha. Ati yaba ibishoboka leta y'u Burundi yociye umubonano burundu na USA kuko nta ciza kibava ko ni nk'imbaragasa zikurya zikwihishamwo. Uyundi ati ego barakoze kutuburira kandi baradukunda, none burya bwicanyi buba iwabo naho ko bataburira abanyamerika n'ababa mu gihugu cabo bitaraba ngo bavyirinde. Ati ntibikabe mu izina rya Yesu Kristo. Ati Amerika umucuzi w'iterabwoba mw'isi ubuheruka mwavuze Kenya none mugeze ku Burundi nabwo. Ati ntumbero nukuguhungabanya East Africa yacu. Ati mwari mumaze kabiri imbere y'agasema habanza ndayubusa. Uyundi ati kumbe abanyamerika ndabamenye burya abatera bashobora kuba babanza kubamenyesha ngo niyo mpamvu burya nirya mihari y'iterabwoba myinshi ni yabo kuko nta kuntu wumva nko muhari wa Kisilamu gutera igihugu gitwagwa n'abayisilamu. Ati USA niyo iteza umutekano muke ku isi. Uyundi ati sinovuga ngo ni USA. Ati muraraba neza kariyo igaruye vya bindi yavuga ngo Bujumbura hatemba imivo y'amaraso kuko nta canditse yazanye. Ahandi ati none se Amerika imenyera ibindi bihugu umutekano wavyo nibigiye kubaho. Ati ahubwo nibo banyirabayazane, ahubwo abantu baracaba mu bukoroni. Ati Amerika twarayihinyuye inyuma y'ivyo yagiye irakora, ariko nibaze tuzobamesa twebwe ntituri abakongomani b'ubwoba. Ati kandi bari muri Amerika ahubwo ubwo bagiye gutangira kutuvangira abanyagihugu bacu batangure baryane. Uyu Burundi bufise amahoro nibareke badacanishamwe abanyagihugu kugira ngo babeshe ko bari babibonye. Yundi ati Rusi na Korea du Nord ati muducungire umutekano ndabona twatewe. Yundi ati aho vyoba kwerete canke musange umutekano wa Amerika kuko ayo matangazo barakunze kuyatanga mu bihugu bitandukanye. Ati Amerika ndumva yarabiteguye muga bizoyipfana kuko abarundi dufatanye munda. Ati yewe Amerika nawe urazi uri kavyonzi none nk'ivyo babimenya gute? Ndatangaye uko niko gukorana na leta muri ya migenderanire myiza, c'est la guerre juste. Ati yo mwagiriza abashinwa ibibaro, ati de espionnage nta soni mwumva. Ati basha abatipe bwa bundi niko bimeze, ahubwo bazoze ejo mu gatondo gusa bazozane mu kibira hataba abasivile hama baze tubacishe kuri buriyo. Yundi ati abo nyene nibo bategura ubugizi bwa nabi Amerika ntibabaho. Ni vyinshi bamwe mu bakurikirana makuru bagiye baravuga kuri ino nkuru tubashikirije abana n'umutekano. Akaba ari ibintu rero vyateye ubwoba cancana bavyumvisha, ariko nanone leta y'u Burundi ikaba taco iravuga kuri iryo tangazo rya Amerika. Ngaya makuru y'umutekano aragezweho yavugwaga cane. Nizere ko amaze gufyonda kuri subscribe mu kanya turaza tubaha idonido ku bindi biriko biravugwa irya nino.